Bakunzi batevye Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira abanyagihugu baba ahegereye ikibanza gitabwamwo imicafu ku mutumba mubone bavuga ko bagora kwiyunguruza kubera ko ibarabara ryuzemwo ivyondo n'amazi bivuye ku miduga minini ihaca ije guhasuka yarara umukuru wa zone Buterera avuga ko hari bikorwa biriko biratunganywa kugira ngo hazokogwe hagiye gusinywa amasezerano mashasha hagati y'abakorera mu masoko kuva ku munsi wa mbere nivyashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigaya ca leta mu ntumbero yo kumenya abakorera muri ivyo bibanza kugira ngo barihire ibibanza vyabo ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dese kubaha ikaze murano makuru ibarabara rija aho basuki yarara ku mutumba mubone muri zone Buterere ni ryarononekaye iryo barabara rikaba rirangwamwo ivyondo n'amazi y'imicafu abahegereye bakavuga ko bibagora kwiyunguruza bivuye ahanini ku biduga binini bihaca bije gusuka imicafu iva mu yandi makartie abanyagihugu baho bakongera bakamenyesha ko bibagora kwiyunguruza urongoye zone Buterere akavuga ko hari ico kibazo kizwi kandi ko hari bikorwa biriko biratunganya kugira ngo iryo barabara likogwe honera muco ushitse kwibarabara riva mu Buterere gushika ku mubone ahari yarara wakigwa n'ivyondo amazi mabi yireka hamwe n'amasazi eka nakanuko iryo barabara ngo rikaba rimeze uko haraciye hafi amezi 3 inyuma yuko ryari ryarasanuwe ariko risubira kononekara abantu baba bariko baraca muri iryo barabara usanga impuzu n'ibirato byacafujwe n'ivyo vyondo canka ayo mazi mabi yireka abanyagihugu babaho ngo barababazwa kuba ahantu hasuko bakagira amakenga ko bashobora kuhandurira indwara ziturutse ku isuku rike ibarabara ritarengana umugwayi nturonge n'umujana kwa muganga uyu munsi abafise imiduga babanga ntibahaca bahaca n'amaguru muri ivyo nyene uyu munsi ufise pikipiki ntarengana abana baja kw'ishure muraraba ingene basa kubirato ngira muraja kubibona utaguye nengo atahe urumva yirabura wese anuka kandi rero ibi bintu biri ngaha si barabara gusa bidegaja imyuka mibi iyi myuka ubu ngaha twese duhema imyuka ipfuye haraho hacwetse umwana cyangwa ufise n'utwana tundi nyuma tugukurikiye bikanka ingene uhaca kubera hatameze neza bivanye n'uku kuntu basisa niyarara haraho n'igikaya gishobora kugutemera hajya mu mazi kubera utaba wakibonye gasanguragize ngorane abanyagihugu baba muri ako karere basaba ababijejwe gufata mu minwe ico kibazo ku neza y'abanyagihugu barongoye iryo yarara batariyoye ntibokora ibarabara turibaza ko ibi vy'ukuyora yarara bagigize inyuma bariko baronderaho basubira gupakira ico ni cambere dusaba rero yuko ibarabara ryosubira rigakora tugasubira kuronka ubuzima ica kabiri nuko umugambi leta yafashe w'ukuri yarara ngaho kugira baritware mu kididaguzo woja mu ngiro turasabye leta ko yokora uko bishoboka byose bakadukoreshereza amabarabara kugira ngo natwe tworoherwe nk'abanyagihugu bato bato bishobore ko bidugenda gusumira nko mu Buterere umuntu wese ari hose gukira nibarabara rya mbere rihi umuntu ashobora guhitamwo vyoroshe guko murabona na circulation hari nukuri rirahita biraboneka ko yo ari barabara ry'imigenderanire urongoye zone Buterere avuga ko hari umugambo wo gusanura iryo barabara eka no kwimura iryo yarara nkuko bari baravyemerewe ikitunezereza nuko akamo twateye ababijejwe mubona bakitabye barungitse imashine kugira ngo ibiraringaniza ibarabara isubire kuba nyabagendwa tutavuze menshi rero hambavu yaho biraboneka neza yuko iri yarara nkuko abanyagihugu bariko barabivuga byarateguwe ko rigiye kuzimugwa ryimukire mu ntara ya Bubanza ikibanza rero ryo kwimukiramwo bariko barategura uburyo bagiye kuzokiringaniza neza kugira iri yarara ryimuke rive hano rije hariya mu ntara ya Bubanza kumuzinda aho bita mu kididaguzo mu mwaka wa 2019 akaba ariho hari harashikirijwe ko iryo yarara rizokwimurirwa mu ntara ya Bubanza
Arakoze mugenzi wacu onera muco abajejwe intwaro mu makomine basabwa gukorana n'abajejwe amasoko kugira ngo batange intonde z'abakorera muri ayo masoko ni mu ntumbero yo kumenya abakorera muri ivyo bibanza kugira ngo hasinywe amasezerano mashasha. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima akavuga ko bitanenze ku munsi wa mbere amasezerano yotangura gusinywa bikaba byavugiwe mu nama yo kuri uyu wa mbere hagati y'abashikiranganje batatu w'ikigega ca leta uburimyi n'intwaro yo hagati mu gihugu. Tumukurikire. Muri ya ntumbero yo kugwiza ubutunzi buja mu kigega rusange, ikimwe rero mu vyotuma twongereza ubutunzi mu kigega harajemwo ico ciyumviro cy'uko amasoko ya leta yubatswe ku buryo bwa leta naho zicubakwa umenga abantu biyumvira yuko ari amasoko yubatswe n'aba privé canke yubatswe n'abandi bantu bo hanze bamwe bita ngo n'aba partenaire. Abantu kibaza yuko ayo masoko atagira beneyo. Ajya amasoko dushaka tubitahura ko ajya amasoko by'ukuri nibanza vya leta, cyo kimwe n'amaparking, cyo kimwe n'amashure, cyo kimwe n'amavuriro. Kuburyo batamuntu n'umwe rero ategerezwa kuzigarurira. Ibyo bibanza rero tuza kubitahura uko ingene byagiye birakorerwamwo suko byagenze. Hari abantu bagiye bikoreramwo bakavyita kari by'iwabo, bituma rero haba kutumvikana hageze gufata ingingo. Mu ntango rero z'uyu mwaka w'amafaranga mu kwezi kw'indwi haraje ingingo mu itegeko ivuga yuko amasoko n'ibibanza byose byubatswe na leta bitozwa ko amafaranga y'ubukode cyangwa gukotesha sinzi nyine umuntu bivuga. Kuba twafashe yuko ibibanza bya leta abantu bose bafatwa cyo kimwe kugira ngo leta inganishe abana bayo, ntihagire bamwe usanga bariha menshi abandi bariha make, kuko hagati yo migwi ibiri harimo iyindi migwi mito ibiri, kuko hari abaronse ibibanza hanyuma baca bidandarizamwo bagaca bariha amafaranga muri komine. Abandi baronse ibyo bibanza bagaca babipangishije rero bo bakaza bariha amahera make muri komine mugabo bakaronka yandi menshi bapangishije. Ibyo murabizi. Abastanteri bari ngaha kubera yuko ari mwe mufise ayo masoko muserukira leta, ko duhejeje iyi nama mwoca mugenda mugasubira mukazana ibitabo byanditswemwo abo bantu baronse ibyo bibanza, mugende mukorane n'abaje bantu mwashe mu isoko, abakomiseri b'amasoko, mukorane duhe urutonde wabo bantu bari muri amasoko mutandukanije amasoko yubatswe gahera n'amasoko abantu biyubakiye. Tugira iyo migwi ibiri hanyuma muturabira abantu by'ukuri bari muri iyo soko bari kubadandaza, hanyuma buce muduga urutonde n'amarwaye musanzwe mwarashinze ayo marwaye cyo tuyagwizana kabiri. Hama rero duhamagara obe ikiza mu munsi umwe bidatevye kuwa mbere byacerewe ku munsi wa mbere w'indwiza, umunsi ku wa mbere kundi wa mbere obe ikiza izanye n'impapuro hose mu gihugu cyose turunyika abakozi bace basinyisha amakontra urwo rutonde rw'abo bantu bazotanga ayo marwaye. Muri politike naho mugambwe MSP inkinzo usaba leta y'u Burundi ko mushikirangoma wa mbere Pyangenda ndumwe yoshigwa mu cicaro c'incungu y'ubumwe bw'abarundi nibivugwa n'umunyamabanga mukuru akaba nicegera c'userukira imbere y'amategeko uwo mugambwe Engineer Bizimana Joseph akaba yabishikirije mu igenekerezo rya 15 Nzero imyaka 59 irangiye uwo mushikirangoma agandaguwe. MSP inkinzo igahamagarira kandi umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane abamugandaguye. Nini ukwibuka igandagurwa cy'umushirangoma wa mbere Pierre Ndumwe aho hari ku ntwaro ya cyane tukamwibuka cyane kubera mu mugambwe MSP inkinzo y'abarundi twashize imbere ivyumviro kubera ubutware ivyumviro kundi igihugu no kwigura igihugu ku muganwa doviko gwa gasore hamwe na Pierre Ndumwe. Rero uyitumwibuka cyane ko niwe mu gihe c'umwami yamugenye kabiri kose kugira ngo abariwe abo mushikanguma wa mbere
kuko yashoboye kuhuza abahutu n'abatutsi bariko bajyana muri leta mu nama nshingamateka mu nzego zose caragishoboye twama tumbe ko ivyo vyumviro vyiwe rero cyo tumwibukirako imigambwe nka yose myinshi twasanze batamwibuka tube twaje tumushira imbere rero cyo kimwe na Rwagasore kuko Rwagasore bari ko mu rugamba rwo kurondera independence hanyuma Rwagasore bamugandagura itariki 13 zo ku 1061 mugana we yaciye rero arubandanya gushaka bishikane kwikukira ko Burundi tariki imwe yo kwezi kwindwi mu 1932 igihe Burundi bwikukira ari ijambo ryashikirijwe iryo jambo ryo kwikukira ryashikirijwe na Pierre Ngendandumwe rero tugasaba yuko ahantu hose mu archive ahantu bashingura ibitabo ibinyamakuru ko bobishira habona iryo twasura akaryumva akaba iryo twigiwe iryo jambo yavuze akaba iryo rivuga itariki imwe yo kwindwi uko umwaka utaje ku munsi wo kwikukira ico dusaba leta y'u Burundi nuko bwa SP nkizo ijambo ry'abarundi urasaba inzego z'igihugu zibijejwe na cane cane nyanico bahera umukuru w'igihugu c'u Burundi ko bohiteka umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe mu kumushira mu cicaro c'incungu y'ubumwe bw'abarundi nk'uko umwami Mwambutsa wa kane yari yarimuteye iryo teka yaryatswe n'umuhuzo wa Republika ya mbere mu Burundi kumvo zitamenyekanye umugambwe MSP nkinzo urasaba umurwi ujejwe kuri no kurekurana severe kugira ugira amatohoza akwiye kugira ngo ukuri kumenyekane kubateguye n'abashize mu ngiro igana bugwa ry'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe hamwe n'intumbero bari bafise mu gukora iryo bana Amakuru tubatubwira bandanya mu gisata c'ubutungane naho impapuro ndangatongo zirenga ibihumbi 4 zaratanzwe n'igisata kibijejwe cyo mu bushikiranganje bw'ubutungane mu kiringo c'amezi 6 ya mbere y'uno mwaka wa 2023 shira 2024 nivyavuzwe n'umushikiranganje w'ubutungane ashikiriza ivyaranguwe kuri uyu wa mbere ibyo umushikiranganje arongoye bwaranguye muri ayo mezi 6 Domine Nyanyimbona akaba yamenyesheje kandi ko ababuranira leta bakingiye inyungu za leta mu gutuma imiliyaridi zirenga 76 z'amafaranga y'amarundi atava mu kigega ca leta tumukurikire mu gisata kijejwe amatongo haratunganijwe ihimiriza ry'abene gihugu kugira bandikishe amatongo yabo hakaba haratanzwe n'impapuro ndangatongo mwe bita titre de propriété ibihumbi 428 ico gisata kikaba kandi caratanguye gukorera mu buhinga bwa none bwo gusohora impapuro ndangatongo ico gisata carinjije mu kigega ca leta amafaranga ngana imiliyaridi 5 imiliyoni 296 n'ibihumbi 38 n'amafaranga 926 hongewe ko amafaranga yinjijwe n'ibindi bisata yose hamwe angana imiliyaridi 6 imiliyoni 342 n'ibihumbi 675 n'amafaranga 186 y'amafaranga y'amarundi igisata c'abashingwa manza ba leta carashoboye kandi gukingira inyungu zayo ku rugero ruhambaye aho amafaranga ngana n'imiliyaridi 76 imiliyoni 631 n'ibihumbi 120 n'amafaranga 62 y'amarundi hamwe n'amafaranga y'amadolari ibihumbi 27 n'ijana ayo ya mbere akaba yarateshejwe kuba yari gusohoka mu kigega ca leta ico gisata nyene caragaruye mu minwe ya leta amatongo yari yaranyazwe angana hegitari 68 na ahe 141 mu gisata c'ingenzi naho amasumo yikarera mu ntara ya Rutana muri kino gihe arahurumbirwa cyane n'abamukera rugendo baba mu Burundi canke mu mahanga mu myaka 2 ayo masumo yagendewe n'abarenga ibihumbi 7 bikemezwa na Manirakiza Dedira serukira ikigo kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Rutana uwo aserukira ikigo OBPye agahamagarira abarundi kwijukira kumenyekanisha ibyiza bigize igihugu mu ntumbero yo giteza imbere tumukurikire aya masumo y'ikarera muvuye ko ni kibanza kimwe mu bibanza bibiri
bigize icyo bita monument naturel de l'Est gisanzwe gicungerewe n'ikigo OBP. Hanyuma y'amasumo muvuye ko n'amasumo arenga 5 mugabo ari hagati y'amakomine abiri. Hariho komine Musongati na komine Mpinga Kayove. Hama rero gituma aya masumo ahari nta muntu abishizemwo inguvu. N'amasumo 5 atandukanye ku mazina binavanye n'ingene inzuzi ziyagize zitandukanye. Mu myaka 3 ikurikirana umwaka w'ubwa mbere twe twakiriye ibihumbi birenga 5 gatonya by'abarundi by'abantu abarundi ngo nagomba baba bari hejuru mugabo kuva uyu mwaka uheze n'uyu turimwo twarashikanye ibihumbi 7 by'abantu baje kuraba ngaha kubijanye n'ingene abantu binjira novuga ko biri mu migwi 3 hariho abarundi ubwacu twebwe nyene dusanzwe tuvuka mu Burundi mwaba barundi nabo nyene tubashira mu migwi 2 usanzwe uvuka ngaha urafise ingene urihishwa ni 200 ku murundi asanzwe avuka hafi yavyo muga ku murundi atavuka ngaha ni 500 ku banyamahanga abanyamahanga bakorera mu Burundi baba mu Burundi bafise n'icerekana ko bari mu Burundi bariha ku giciro kingana n'amadolari 10 abo rero baranarekuriwe n'ukuriha mu marundi turavye ingene idolari bikiravunjwa muga umunyamahanga avuye hanze ari idolari 200 uwo rero nta n'uruhusha afise yuko duhindura mwayo mafaranga ategezwa kuyariha mu madolari rero ubwa mbere ndahamagarira abarundi kubanza kwemera ivyo wacu na cyane tukanabirata tukavyishimira hanyuma icya kabiri nuko uwari we wese yogenda avuga ivyazi akavyemanga turata ivyo dutunze dufise kuko nta wundi muntu azobivuga atari twebwe nyene abarundi ntutabivuga rero n'abazoza kubiraba bizogorana ingene haba ku barundi twebwe nyene baba jetwe intwaro baba abarundi basanzwe bato tubanze tumenye ivyacu tumenye no kubivuga ntitwamenya kubivuga duhamagarira abandi baze kuraba ivyo dufise ko ntuzorata ivyo utazi ntuzorata n'ivyo udafise. Ningaha amakuru twe twateguye acerangirira ndabashimiye mwese mwe ko murakurikira mu gihe byiza aho muherereye nta utaha.